Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure ya channel yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagora kanini ko yariko aravugwa mu gisata ca politike. Na makuru tuza kugaruka ku vyabereye mu nama nkenguza amateka kuri uno munsi ni igikorwa cyari kidasanzwe cabereyemwo, ndetse tuza no kubageza ko mu buryo burambuye. Muri ano makuru kandi turaza kubageza ko ivye nkuru duhejeje kuronka y'ubutumwa buvuye muri kaminuza nkuru y'u Burundi, aho abanyeshure ba kaminuza y'u Burundi bariko baratabaza ahanini bakaba bagizwe kotesha amazu mu Kanyosha, bavuga ko babangamiwe n'abatware be n'imbonerakure, bakabagiriza ko ngo badakora ibikorwa rusange mu gihe vyo bikorwa ngo bari kwishura. Ivyo bigatuma rero imbonerakure ngo zibitoraguza ko zikabapfungisha, ahandi zikabatoza amafaranga atazwi n'amategeko. ngo bo hadutse izindi mpapuro bariko barasabwa, nazo nyene bikaboneka nk'ivyitwazo vyo gusubira kubatoteza. Aya nayo turaza kuyagaruka ko. Ikindi kandi tuza kugaruka ko benshi baribuka urupfu rwabaye mu mwaka w'ibihumbi 2020 rwahoze arongoye igihugu c'u Burundi, umuhisi Petero Nkurunziza. Aha hari n'abandi bakuru b'ibihugu bagiye barapfa, ndetse muri ano makuru tukaza kubageza ko ivy'urutonde rurerure rurabanye n'impfu z'aba perezida. Tunabibutse kandi ko na Pierre Buyoya yahoze arongoye Burundi kuva mu mwaka w'1987 gushika mu mwaka w'1993, ndetse no mu mwaka w'1996 gushika mu mwaka w'2003 yasandabiye i Paris mu Bufaransa, aho yari agiye kwivuriza, akaba yarashengeye afise imyaka 71. Aya nandi yose rero ntuze gucikanwa, ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tozicikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzawe, kandi aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi igihugu c'u Burundi, ndetse no makungu ya kure. Mbaye kaze muri ano makuru. Reka ano makuru yacu tutangure ku vyabereye mu Kigobe, aho inama nkenguza amateka yahejeje kwemeza abantu 10 bagiye mu rwego rukuru rw'ubucamanza. Ayo ni amazina yari yararungitswe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Muri urwo rutonde bakaba bavuga ko habonekamwo izina rizwi cyane mu bashingwamanza ariwe Maître Fabien Segatwa. Uyu ni umwe mu nararibonye akunzwe no guhabwa imanza zikomeye ngo aziburane. Mu bagejejwe rero imbere y'inama nshingamateka ngo batorwe harimwo Maître Sylvain Bizimana, hakazamwo Maître Emile Mazuru, hakazamwo Libere Rivuzumwami, hakazamwo Maître Delphine Niyuhire, Maître Prive Nsabimana, Maître Fabien Segatwa, Maître Erive Barutwanayo Alexis Nduwimana, ndetse na Maître Tarsise Hakizimana. Aba rero akaba aribo inama nkenguza amateka yemeje kuri uno munsi, akaba ari amazina yari yarungitswe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kugira ngo babe mu aribo bakora urwego rukuru rw'ubucamanza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nkuko kandi nabibagejeje ko hari ivy'inkuru irabana n'abanyeshuri biga muri kaminuza tugiye kubandaniza ko imbere ko tuza kubageza ko ivya perezida Nkurunziza. Nkuko natangwe mbibabwira, uyu yagize ati hari abanyeshuri ba kaminuza biga babaho bita mu Kanyari muri zone Mugira ya komine Kanyosha, bavuga ko babangamiwe n'abatware be n'imbonerakure. Uti twebwe abanyeshuri biga muri kaminuza dupanze mu makaritsiye neza na neza aho benshi bita mu Kanyari canke kuwa Kibuye, turabangamiwe cyane aho tubaye. Abita ngo nabatware uhereye ku mbonerakure nkako nabatware nyene, bamaze iminsi baza aho tubaye ngo baje kudusaka amakaye batwandikiramwo ko twatonze mu bikorwa rusange, amakaye y'ingo. Kandi abanyeshuri biga nka twese nta bikorwa rusange tujako kuko tuba turi ku mashure. Iyo batadusanganye amakaye y'ibikorwa rusange batwaka amafaranga 5,000 ku munyeshure umwe. Iyo tuyakenye naho badutwara mu gasho ubuguru bwenena, aho bita kumuyira, kandi bakadushikanayo twasinzikarijwe igufa. Ikibabaje nuko iyo bavuye kuduta muri yompi bashika bagira unani bagasangirira hamwe icabonetse kuri iyo munsi. Twibaza ko ngo baba bariko banywa
aka gasaporo mu mafaranga babahejeje kwegeranya. Mu minsi iri imbere naho kandi ngo bashaka kugaruka kudusaka ibindi kuko bagomba batubwira ngo tuduge iwacu tuvuka, ngo nituje kurondera impapuro duhawe n'umukuru w'umutumba wacu yemeza ko atuzi neza kandi ko atabutungane budukurikirana. Mu gihe tuba tumanutse tuzanana imyidondoro ikwiye, impapuro zimwe tukazitanga ku ishure izindi tukazisigarana. Aha rero duca twibaza ibibazo bimwe bimwe. Ikibazo cya mbere, mbega imyaka tuhamaze ubu niho babonye ko twoba turi abagizi ba nabi canke bashaka uburyo badusahuramwo? Icya kabiri, mbega ko tuza tuzanye impapuro z'imyidondoro yacu ikwiye ku mutumba muzima babona ko abastaneri bacu bohava badusenyera ibintu bitagira mvura? Ikitubabaje nuko iyo ubahaye ikaye y'urugo bakabura ikaye y'ibikorwa rusangi ari ngombwa ngo ubaha amahera 5,000 narirya atayo tuba twifitiye kuko ataho duhembwa. Ico twasaba turazi ko mwatabarije abatari bake, na twebwe rero abanyeshuri bo kuri uyo mutumba turabasavye mu dutabariza amazi atararenga inkombe. Bakavuga ko iki kibazo kigomba kumenyeshwa abashikiranganje François Habyarimana ajejwe indero ndetse n'umushikiranganje Martin Niteretse ajejwe intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano kugira ngo bafate ingingo maze batunganize bano banyeshuri biga muri kaminuza y'u Burundi bavuga ko babangamiwe n'imbonera kure. Nako kandi navuga ko tuza kugaruka ku vyayo mwaka w'2020. Umwaka w'2020 wahitanye abatari bake mu bahoze barongoye ibihugu vya Afrika. Kwigenekerezo y'17 Kigarama umwaka w'2020, Pierre Buyoya yahoze arongoye Burundi yasandabiye ipari mu Bufaransa aho yari yagiye kwivuriza. Yashengeye afise imyaka 71. Uyu akaba yaratwaye Burundi kuva mwaka w'1987 gushika mwaka w'1993 ndetse no kuva mwaka w'1996 gushika mwaka w'2003. Kwigenekerezo ya 24 Munyonyo umwaka w'2020, Mamadou Tanja yahoze arongoye Niger kuva mwaka w'1999 gushika mwaka w'2010 yarasandavye Niamey ku mugwa mukuru w'igihugu ciwe. Kwigenekerezo ya 18 Ruhuhuma umwaka w'2010 akaba yaratembagajwe n'abasirikare nyuma yaho afata ingingo yo kwiyongera imyaka 3 y'ubutegetsi amaze kurangiza ibiringo 2 yari yaratorewe. Mamadou Tanja yahoze ari umusirikare w'ipete rya Lieutenant Colonel akaba nawe yarashengeye afise imyaka 82. Kwigenekerezo ya 23 Munyonyo uwo mwaka nyene w'2020, Sidi Mohamed Sheikh Abdallah yahoze arongoye Mauritania hagati ya Ndamukiza umwaka w'2007 ndetse na Myandagaro umwaka w'2008 nawe yarasandavye Inokchot ku mugwa mukuru w'igihugu ciwe. Muri Ntwarante umwaka w'2007, Sidi yari yabaye umukuru w'igihugu wa mbere wa Mauritania yitorewe n'abanyagihugu. Gushika ubu akaba nafatwa kari we wenyene amaze gutorwa muri ico gihe mu matora y'ukuri. Inyuma y'umwaka Sidi yatembagajwe n'abasirikare. Imbere yo kuba umukuru w'igihugu, Sidi Mohamed Ould Sheikh Abdallah yari yarabaye umushikiranganje incuro nyinshi, yari yarapfunzwe incuro 2, yari yarabaye impunzi incuro 2 nyene, akaba nawe yarashengeye afise imyaka 82. Kwigenekerezo kandi ya 12 Munyonyo umwaka w'2020, Jerry John Rawlings yahoze arongoye igihugu ca Ghana yarasandavye. Uyu yatwaye kuva mu mwaka Ruheshi gushika muri Nyakanga umwaka w'1979 ndetse no kuva mwaka w'1981 gushika mwaka w'2001. Uyu yasandabiye Accra ku mugwa mukuru w'igihugu ciwe. Rawlings yari umusirikare w'ipete rya capitaine agifata ubutegetsi, akaba yaratembagaje ubutegetsi incuro 2, yarahinduye Ghana bidasanzwe anayinjiza muri demokrasi mu mwaka w'1992. Jerry John Rawlings yashengeye afise imyaka 73. Ninako kandi kwigenekerezo ya 10 Munyonyo umwaka w'2020, Amadou Touman Touré yahoze arongoye Mali kuva mwaka w'1991 gushika mwaka w'1992 ndetse no kuva mwaka w'2002 gushika mwaka w'2012. Uyu yarasandavye mu gisagara ca Istanbul muri Turukiya. Agifata ubutegetsi, Amadou Touman Touré yari umusirikare w'ipete rya Lieutenant Colonel yatembagaje intwaro y'agahotora General Moussa Traoré.
Uyu kandi Amadou Toumani Touré afatwa nk'umusirikare wa demokarasi ariko nawe yatembagajwe n'abasirikare muri ntwara n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri asigaje ukwezi kumwe ngo arangize ikiringo ciwe ca kabiri. Amadou Toumani Touré yashengiye afise imyaka 72. Ku igenekerezo ya 15 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2020 Moussa Traoré yahoze arongoye Mali kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu n'icenda gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na rimwe yarasandavye i Bamako ku mugwa mukuru w'igihugu ciwe. General Traoré yari yafashe ubutegetsi atembagaje intwaro Murantunge. General Traoré yafashe ubutegetsi atembagaje intwaro ya Modibo Keita yaharaniye ukwikukira kwa Mali. Intwaro yiwe yaranzwe na gahotoro maze atembagazwa n'abasirikari nyuma yaho arasiye abanyagihugu bari mu myerekano y'urutavana ko basaba demokrasi. Uyu akaba yarashengiye nawe agera kwize imyaka 84. Kwigenekerezo kandi ya 24 Myandagaro uwo mwaka w'ibihumbi 2020 Pascal Lissouba yahoze arongoye Congo Brazzaville kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kabiri gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'indwi yarasandavye mu Bufaransa. Yari yarahungiye kuva atembagajwe n'abaroberi bari barongowe na General Denis Sassou Nguesso. Pascal Lissouba yari yatowe mu matora ya mbere igihe hasubijweho demokrasi muri ico gihe, ariko imigenderanire yiwe n'uwo yasubiriye Denis Sassou Nguesso yagumye icumbagira kugeza naho igihugu cinjira mu ntambara mu mpera y'ikiringo ca mbere ca Lissouba. Muri kahise ka Pascal Lissouba yari yarigeze kuba umushikiranganje wa mbere hagati y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatatu ndetse n'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatandatu. Uyu akaba yarashengeye yari hafi gukwiza imyaka 89. Kwigenekerezo ya 24 Mukakaro umwaka w'ibihumbi 2020 Benjamin William Mkapa yahoze arongoye Tanzania kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatanu gushika mu mwaka w'ibihumbi 2005 yarasandavye i Dar es Salaam muri ico gihugu. Benjamin Mkapa akaba ari umukuru w'igihugu wa gatatu wa Tanzania inyuma ya Julius Nyerere na Hassan Mwinyi. Uyu azwi kandi nk'umuhuza mu matati y'u Burundi mu gihe n'ibiganiro vya mbere vyadushikanye ku masezerano ya Arusha vyari vyabaye ku ntwaro yiwe. Uyu akaba arashinga yari hafi gukwiza imyaka 82. Kwigenekerezo y'umunani Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020 Petero Nkurunziza yarasigaje amezi 2 ngo akwiza imyaka 15 arongoye Burundi kuva umwaka w'ibihumbi 2005 gushika umwaka w'ibihumbi 2020. Yasandabiye mu bitaro Ikarusi. Urupfu rwe rwashitse inyuma itorwa ry'umusubirizi wiwe Varisito Ndayishimiye. Gushika ubu Perezida Nkurunziza niwe yasandavye mu mwaka w'ibihumbi 2020 akiri mu mabanga yo kurongora igihugu ciwe. Abandi bose bari bararangije. Ni nawe yagiye akiri muto kuko yashengeye afise imyaka 55 gusa. Nako kandi kwigenekerezo ya 30 Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2020 Jacques Joachim Yompi Opango yahoze arongoye Congo Brazzaville nawe yarasandavye Neuilly-sur-Seine mu Bufaransa. General Yompi Opango yari yarashikiriye ubutegetsi nyuma y'igandagurwa rya President Melie Ngouabi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na karindwi kuko yatwaye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na karindwi gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi n'icenda imbere yo gutembagazwa n'icegera ciwe Colonel Denis Sassou Nguesso muri uwo mwaka. Inyuma arapfunzwe imyaka myinshi asubira kuronka agahengwe mu gihe c'umuzo w'imigambwe myinshi hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu ndetse n'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu yarabaye umushikiranganje wa mbere wa Perezida Pascal Lissouba. Jacques Joachim Yompi Opango yashengeye afise imyaka 81. Kwigenekerezo ya 25 Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2020 Mohamed Mubarak yahoze arongoye igihugu ca Misiri ikiringo c'imyaka 30 yarasandavye i Cairo ku mugwa mukuru w'igihugu ciwe. General Hosni Mubarak yatwaye igihugu ca Misiri kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na rimwe gushika mu mwaka w'ibihumbi 2011.
Uyu kandi ni intwazangabo izwi cyane yagwanye intambara za Misiri na Israel, yabaye icegera cy'umukuru w'igihugu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na gatanu, mu nyuma asubirira perezida Anwar el Sadat yagandaguwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na rimwe. Perezida Mubarak yatembagajwe n'imyiyerekano y'abanyagihugu muri Ruhuhu mu mwaka w'ibihumbi 2011, mu nyuma yinjira umunyororo gushika mu mwaka w'ibihumbi 2017, akaba yahitanywe n'indwara ari hafi gukwiza imyaka 92. Ku igerekerezo ya 4 Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2020, Daniel Toroitich arap Moi yahoze arongoye Kenya kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'umunani gushika mu mwaka w'ibihumbi 2002, nawe yarasandavye i Nairobi ku mugwa mukuru w'igihugu ciwe. Daniel arap Moi ni umunyepolitiki azwi cyane mu gihugu ciwe, aho yabaye umushingamateka imyaka 40, abicegera cy'umukuru w'igihugu imyaka 11, hama arongora igihugu imyaka 24. Perezida Moi yari yasubiriye uwarondeye ukwikukira kwa Kenya Jomo Kenyatta. Igihe asandavye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi n'icenda, intwaro ya Moi ifatwa ko yari iy'igitugu. Yasandavye afise imyaka 95. Umwaka w'ibihumbi 2020 ni umwaka utaroroheye ibihugu bitari bike, uretse abo barongoye ibihugu bitandukanye, kandi uyu mwaka warahitanye abandi bategetsi benshi, harimo umushikiranganje wa mbere wa Cote d'Ivoire yari yitezwe no gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu. Uno mwaka barongoye n'amashinga amateka n'imirwi y'amatora, abashikiranganje, abashinga amateka n'abahanuzi bakuru b'ibihugu. Benshi muri bo bahitanywe n'indwara ya coronavirus. Igihugu ca Mali naco carabuze babiri bahoze bakirongoye, none hongeye ko na perezida Buyoya. Igihugu c'u Burundi cabuze umukuru w'igihugu n'uwahoze akirongoye. Igihugu ca Brazzaville cabuze babiri bahoze bakirongoye. Uno mwaka waranzwemwo n'amarira menshi mu bihugu vyo ku mugabane wa Afrika. Aya niyo yaragezwe ko rero muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyinda ko kugira ngo utocika ngo nadushikiriza. Numuza TV, Imana ibahezagire.